Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, muri Amerika, muri Buraya, muri Aziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha ku mugabane wa Afrika, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu bumanuko, mu burengero no mu buseruko, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamuca ujya ngaha iburyo ufyona nuko kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugenda dutororokanya aze aragushikira umwanya ku mwanya. Amakuru yarazindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane mu bahoze ari ba kirumara, mu bagwaniye igihugu cacu c'u Burundi, abasirikari batandukanye, abenshi barishwe, abandi barapfunzwe, abandi barahunze. Utarahunze nyine ha mu gihugu hasigayemo Varisito Ndayishimiye na Prime Niyongabo, nabo kuri ubu ngubu umuriro watse. Ni iki coba carateye mu basirikari bakuru baciye bagwanira igihugu, babaye mu muhari wa FDD, bari kuri ubu ngubu bari mu mugambwe wa CNDD FDD. Iki coba cateye abo bagabo mu kugumuka nk'uko bamwe vyonekeza. Umuntu asigaye ari hanze muri aba bose uraba muri iyi foto ni Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu. Prime Niyongabo nawe aramutswa igisirikari c'u Burundi, undi ni Godefroid Niyombare nawe kuri ubu ngubu yarahunze. Adolphe Nshimirimana baramwishe, Bunyoni ari mw'ibohero, abandi benshi baciye bagandagurwa ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi barahunga. Cabikoze kuri ubu ngubu muri kano kanya amakuru ariko aragenda avugwa nuko Varisito Ndayishimiye nawe yipfuza guta muri yompi abo bose bavuga ko ari ibihangange, bavuga ko ari abakomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD FDD, mu butegetsi ndetse no mu gisirikari barafise ibibanza bikomakomeye cane. Prime Niyongabo niwe aramutswa igisirikare c'u Burundi, ariko amakuru aragenda avugwa nuko Varisito Ndayishimiye ngo yawe yipfuza kumubogoza, kumuvana muri ayo mabanga yo gutwara igisirikare c'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi kigaca gihabwa indi ntwazangabo yizigiwe mugenzi wa Ndayishimiye. Ariko se Prime Niyongabo nawe ko yari umugenzi na Ndayishimiye, Ndayishimiye akaba ari we yahagarariye ubugeni bwa Prime Niyongabo ubwo yarongoraga canke yubakaga urugo. Ivyo byose bikibazwa imvo ziriko ziratera iryo tituka mu gukorera umugambwe ku banywanyi b'uyu mugambwe wa CNDD FDD. Abasirikari bose bari hanze. Generali Majoro Godefroid Niyombare yaciye arungika ubutumwa bukomeye cane ku basirikari b'u Burundi, ababwira ko banse kumukurikira bakishinga umugambanyi Prime Niyongabo. Prime Niyongabo ni umugambanyi kandi biribonekeza ko ari n'umusuma nk'uko vyari vyaraciye bigenda binyegezwa, ariko Ndayishimiye we kuri ubu ngubu akaba atanguye kubishira ahabona. Ni mu gihe baciye bagira umugambi wo gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza, wari wihaye kurenga ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, amasezerano yo muri Arusha, aho atagomba gutwara ibiringo birenze 2, akiha ikiringo ca gatatu mu mwaka w'2015. Ico kiringo kikaba carateje imigumuko yegere imivu y'amaraso mu Bujumbura iratemba, abenshi mu basoda barapfungwa, barahagarikwa ndetse n'abapolisi, abandi bakaba baraciye bicwa. Generali Cyrille yaciye agwa mw'ibohero Igitega, abandi barahunze. Godefroid Niyombare n'abandi batandukanye abari bajejwe kurinda canke gucungera ibwirizwa shingiro, bamwe barahunze bivanye nuko batari bashigikiye
ndayishimiye umuhisi Petero Nkurunziza. Bunyoni yarahagurutse agwana nk'uwigwanirira, yagwanye kuri uko muhisi Petero Nkurunziza we na Prime Niyongabo basubiza ibintu mu buryo, kuko uyu Bunyoni niwe yaramutswa igipolisi, yarajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaraciye akora cane basubiza ibintu ku murongo. Hama ariko mu nyuma baje kubona ko Bunyoni atari yoroshe, baca kuri ubu ngubu Ndayishimiye yaciye amujana mw'ibohero, kuko ngo yikeka ko yagomba kumutembagaza ku butegetsi. Kwa Defroid Niyombare akavuga bati nikababone, kuko twaragize ngo twikureho abo bansi, iyo ngoma ya gahotoro, ingoma ya Nkurunziza banse ko kunshigikira, ahubwo twagize umugambi baca bamvamwo, baca barampinduka barangwanya, kandi twese twari twarabiteguye turi kumwe. Umugambi wo gukura Nkurunziza twese twari tuwurimwo, ariko baciye batwihinduka baca baratugambanira. None raba ibiriko birababaho, niba bapfunge kuko nibo bavyikoze, kuko kuri ubu ngubu baba bafise ibibanza vyiza, igihugu gitekanye, atangorane nk'izo ngizo ziri kuba ngaho mu gihugu biba biriko biraba. Ayo ni amajambo Godefroid Niyombare yaciye ashikiriza mu nyuma yo kumva ko Prime Niyongabo nawe yoba agiye kubogozwa, yoba agiye kuvanwa mu mabanga bivanye n'amakosha menshi cane ariko aragenda yagirizwa. Ivyo vyose rero bikaba biteye icoba, bikaba vyibonekeza ko igihugu gishobora gusubira mu njyane bacunze nabi, kuko abenshi ngo ntago bashigikiye Varisito Ndayishimiye ivyo ariko aragenda akora. Bakabona ko rero ivyo Varisito Ndayishimiye ari kugenda akora bishobora gutembagaza intwaro zitandukanye, ibisata bitandukanye mu ntwaro, bikaba baca basubira mu njyane, kuko ngo benshi ni abasuma, kandi nivyo Ndayishimiye ariko aragwanya. Abo basuma rero bazoca ngo bishira hamwe, ntago bazokorohereza Varisito Ndayishimiye kugira ngo asubize igihugu mu buryo. Yaravuze ko hari abagavye igitero c'ubutunzi, aho vyaciye bigira ingaruka nyinshi, haba ikena, ubukene mu gihugu, ikena ry'igitoro, ikena ry'amafaranga mvamakungu, ndetse n'ibindi bintu vyinshi cane ngo vyarabuze mu gihugu. Abarundi bariko bararira, bakaba babona ko rero ivyo vyose bishobora kuganisha ku ntsinzwe, gutuma Varisito Ndayishimiye atsindwa, adashika ku ntego ye canke adashika ku mugambi yaciye yiyemeza gushikako. Ivyo bikabona ko bizomubangamira, ndetse n'abo bategetsi bafatanya kurongora igihugu no gutwara ibindi bisate akaba aribo batamworohereza nyine kugira ngo agire aho ashitse. Kuri ubu hakaba hibazwa Prime Niyongabo navanwa mu mabanga azoca asubirirwa nande. Bamwe bakibaza se ni Liyetona Koloneli Sirasi yoca aja muri ayo mabanga yo kuramutswa igisirikari c'u Burundi, ninde azohava ahabwa ayo mabanga yo gutwara igihugu c'u Burundi mu gisirikari? Abanyagihugu batari bakeya bo ngaha mu gihugu c'u Burundi baragenda babandanya kuvuga ko umugambwe wa CNDD-FDD ugomba gukuburwa hakajamwo impinduka, kandi abanyagihugu hafi ya bose ngo bagomba guhaguruka bagashigikira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, kuko ariko arashaka kubakiza abansi bateye igihugu mw'ibanga rikomeye cane, abansi batifuza ko umunyagihugu yogira aho ashitse, abansi batifuza ko Uburundi butera imbere, abansi bipfuza ko Uburundi buguma bubandanya kuba igihugu gikenye, nyamara bohe mu mifuka yabo bariko baragwizamwo amatunga, abajyango babo babayeho neza, babayeho mu bihugu vyateye imbere, ubuzima bwiza bipfuza bwose babubona, ariko abanyagihugu bo bakaba nta buzima bifitiye, kuko vyibonekeza ko kuronka ubuzi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi atari akamwana wa mama, ntabwo vyoroshe, atari ukureba ngo umuntu yarasomye yahejeje amashure canke ufite ubushobozi niwe atora ikibazo. Mu bibazo naho habamwo amanyanga akomakomeye cane mu gutanga ubuzi ngaha mu gihugu cacu, hakabaho akamwana wa mama uzwi n'abo bategetsi bakomakomeye, nibo bashigwa mu bibanza
bikomeye kandi bitanga amahera, abanyagihugu bo hasi bantaho nikora ugasanga babandanya gupfira ngaha mu gihugu c'u Burundi, murazi benshi barahunze igihugu ntibipfuza no kukigarukamwo bivanye n'ubuzima bubi bukirimwo. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama amakuru n'ibiganiro tugenda durondera bize bigushikira umwanya ku mwanya.